nkundire dusoma umugani n'amajambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko 11 murongo wa 12 turamanuka hepfo dushikane ku 14. Yesu avuma umusukone. Havuga ngo bukeye bamaze kuva i Betaniya yumva arashonje. Akiri kure abona umusukone uri kwa mababi, arawegera ngo kumbure yogira icawusangako. Awushitseko ntiyagira icawubonako atari amababi, kuko kitari igihe cyo kwama c'umusukone. Arawubwira ati ntugapfe hari uwuriye ku nsukoni zawe uhereye ubu gashitsa ibihe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Imana ibahezagire. Imana iradusezeranira ibintu kandi si twebwe gusa. Kuva no mu isezerano rya kera Abisirayeli yarabasezeranira kubagirira neza, kubahezagira, kubaha amahoro, kubaha umugisha, kubaha amagara meza, kugenda ibagirira neza mu buryo bwose, kugenda ibagwanira intambara mu buryo bwose. Ariko yarabaha condition yuko bategerezwa kugira umwete wo kumwumvira, bakongera bakagira umwete wo kugendera mu vyagezwe vyiwe. Natwe rero tuzototahara, ariko hari ivy'Imana idusaba. Hari ivy'Imana idusaba, hari uko utegerezwa kwitwara, hari ivyo utegerezwa gukora kugira utotahare. Nuhave uze wicare mu nzu ngo ugume mu gitanda ngo uje mwishuka ngo uzototahara. Haba namba. Kubera gutotahara nico kimwe no gutera imbere. Usomye no mu mabibiri yatandukanye usanga ari ugutera imbere. Gutotahara nugushigwa hejuru. Gutotahara nukwagurirwa imbibe. Nukwagurirwa imbibe. Mu yandi majambo tuzokwagurirwa imbibe. Nimba hari n'ivyawe vyari vyugaye wabona umengo ivyawe biririmita umengo ntiwagukiwe haba mu muryango, Imana igiye kukwagurira imbibe. Iyaguriye imbibe ya Besi yarabona ko atagiri yaja niyava, n'izina ryiwe ryarabiranga, yari umuntu yavukiye mu magogwa. Hanyuma ya Besi arabiraba, aramenya ngo hariho Imana ishobora kuntotahaza, hariho Imana ishobora kunyagurira imbibe. Ya Besi aje imbere y'Imana aravuga ngo Mana ndakwinginze unyagurira imbibe. Kandi Imana yarabikoze, iramwagurira imbibe. Nawe n'umwaka wawe wo kwagurirwa imbibe mu izina rya Yesu Kristo. Kimwe gusa uhagarare neza. Uhagarare neza. Twaravuze ngo nkuko ibitegwa kugira bitotahare bikeneye umwavu, nawe urakeneye umwavu. Uwo mwavu twasanze ari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizobe muri wewe rigwiriye kandi ririmwo ubwenge bwose. Niho nibizobogaboga muri wewe, kubera ivyo akanwa katura biba niho ibizobogaboga muri wewe bizoza ari bizima, ari ijambo ry'ukuri, ari ijambo ry'Imana, kubera uzoba wabitse muri wewe ijambo ry'Imana. Ivyo uzosohora abantu bumva, ivyo uzosohora abantu babona, baze babone yuko vy'ukuri utotahaye. Haleluya. Umwavu n'amasengesho. Amasengesho kugira ngo tuze dutotahare birasaba ko dusenga. Na ya Besi yarasenze aratakambira Imana, kumbure yari yisonzesheje avuga ngo ndakeneye impinduka, yuko unyagurira imbibe, yuko untotahaza. Kandi Imana yarabimukoreye. Natwe nitwasenga ubudasiba tuzototahara mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ikindi ibitegwa nkuko bikenera amazi, bigakenera imvura, na twebwe tuzoba dukeneye amazi kugira ngo dutotahare. Amazi ya mbere ni Kristo Yesu. Niwe soko y'ubugingo, niwe soko y'amazi adakama, niwe soko y'amazi amara inyota. Haleluya. Nitwaguma muri we n'amajambo yiwe akaguma muri twebwe, tuzototahara nta kabuza, kuko nivyo tuzosaba byose tuzobihabwa. Yesu wenyene niwe yavuze ngo, usomye mu gice cya 15 Yohana aravuga ngo ni jewe muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Aravuga ngo ishami riguma kuri jewe niryo ryama cyane,
natwe nitwaguma muri Yesu tuzokwama cyane. Ku murongo wa 5 niko havuga, aha muri Yohana ku murongo wa 5 niko havuga, ni jewe muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane, kuko ataco mwobasha gukora mutamfise. Mu yandi majambo, uyu ni umwaka wo kuguma muri Yesu, si umwaka wo kubivamwo. Oya, ahubwo bigumemwo kugira nico utari bwabone ukibone, nico utari bwaronke ukironke. Kandi ndakwinginga, uyu mwaka ntuzowukurikire uri kuraraba kubiboneka n'amaso. Amasederi y'Ilebanone akura mwibanga, womengo ntubona ko ari karakura, ariko araduga kaduga, bakaza bisanga yashitse ku metero 40, kandi bigenda pore 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 mwibanga. Rero ntuzurabe ama kubiboneka, ati mbega muri uyu mwaka nototahara gute, ati mbega byogenda gute, nagira amadolari ku mufuko, ntuzurabe kubiboneka. Imana yaravuze, niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Wewe gusa kandi ntuzorabe ivy'abandi, wirabe uvuga uti ni umwaka wanje wo gutotahara. Bukeye mu gatondo uvuga ati ndavyukiye mu munsi wo gutotahara, ndi mu mwaka wo gutotahara. Abandi bokoma induru vyogenda gute, nivyo ndimye nzovuga ngo ndi mu mwaka wo gutotahara. Nta burenganzira imirima ifise yanje yo kudatotahara, kuko nzototaharana n'imirima yanje, nzototaharana n'ibindi mwo vyose. Kandi naragize n'isengesho, nzototaharana n'abana banje mu izina rya Yesu. Numva umengo narasenze tuzototahara twese twese twese, ntuzubasige muzototahare mwese. Haleluya, haleluya. Twaravuze yuko dukenera umuco, ibitegwa bikenera umuco, natwebwe umuco turawukeneye. Umuco w'ukuri ni Kristo, nico gituma dutegerezwa kuguma muri we kugira ngo atumurikire. Amaze kutumurikira tubona ivyo dukwiye gukora mu gihe cyavyo, nidutsitare, nidusange twagiye guhagarara muri za nzira z'abanyavyaha, twagiye kwicarana n'abacokoranye, twagiye uzusanga turi mu bintu bitahesha Imana icubahiro. Oya, ivyo dutandukane navyo. Hanyuma muze twitwararike ivyagezwe vy'Uhoraho, aba ari vyo dushira ku mutima, ku murango no mwijoro. Ivyacu bizoca bigenda neza, tube nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Haleluya. Nico gituma mu isezerano rya kera uku gutotahara bakugereranya n'ukwezwa. Gutotahara burya babigereranya n'ukwezwa. Ugiye urasoma amajambo yose avuga ibijanye no gutotahara, babigereranya n'ukwezwa, bakabigereranya no gutungana, bakabigereranya n'ubugororotsi. Nukuvuga ngo gutotahara nubwo buzima bwiza. Nukuvuga ko uyu mwaka Imana idusezeraniye kugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bwo mu buryo bw'imwemu buce butuma n'ubuzima bwiza bwo mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Rero ndagomba dusangire aya majambo uno munsi avuga ngo, ndashaka tubisangire tukiri mu ntango y'umwaka kugira ngo tubimenye, hanyuma nituze twifata uko tutari, cyangwa nituze tugenda uko bidakwiriye. Ndashaka dusangire ijambo rivuga ngo inkurikizi zo gutotahara ntiwama ivyamwa. Gutotahara bijana no kwama ivyamwa, kuko umuntu wese agiye mu murima wiwe akabona umurima uratotahaye, ivyizigiro directement bica bimuzamwo bivuga ngo nzokwimbura umwimbo mwiza. Jewe nama mbona goronome wacu andungikira imisi yose arafotora, hajya bitotahaye vyaduze, agaca fotora akangirira n'aka video, agaca ndungikira ngo raba mama ngo imirima ngo ukuntu imeze. Urumva aryohe ngo uyu mwaka ngo nukuri amaze kubona ukuntu bihagurutse, ukuntu bitotahaye, ati ubwo nyene agira ivyizigiro vy'umwimbo mwiza. Rero nta bintu bijanye no gutotahara bitafatana no kwama ivyamwa, ntibibaho. Duhejeje gusoma amajambo y'Imana ukuntu Yesu yariko aragenda aje i Betaniya,
hanyuma ngo akiri kure aza abona igiti gisakaraye ngo cyari igiti cy'umusukoni. Yesu agenda aranyaruka kuko ngo yari ashonje, aca agenda aranyaruka ngo ibyo ari byo byose kijya giti mbonye ajya amababi, ibyo ari byo byose ntihabuzemwo insukoni zomara inzara. Agenda ariruka, Yesu arangamije mu giti asanga n'ibibabi gusa bitagiramwo icyamwa na kimwe. Yesu arababara ubwo nyene acaravuma uwo musukoni ngo ntugapfe wongeye kwama ivyamwa. Kandi rero usomye hepfo burya ntibyongeye bukeye bwaho barenganye bagiye basanga cumye. Petero ngo caramubwira ati mwigisha, ati cya giti wavuma burya cyaciye cyuma. Erega kibikora ntibiyumvisha yuko ibyo avuze bica biba, ariko byaciye biba gica kiruma. Niho yaca bigisha yuko bakwiye kwamana ukwizera mu mitima yabo. Ariko jewe reka mvuge ku bijanye n'ivyamwa. Burya kutama ivyamwa birafise inkurikizi mbi cyane. Muri aya majambo turavyumvise, yaravumye igiti kitama. Nagira ndakubwira yuko na n'uyu munsi Yesu aturavye turaha mu nzu y'Imana, Yesu aturavye turi amashami ari ku muzabibu w'ukuri ari we Kristo Yesu, aturavye akabona turatotahaye, aturavye yatuziga ko ivyamwa vyiza, ivyamwa nyene. Mu yandi majambo nagiye gusanga Yesu arasonza ivyamwa vy'umuntu, agasonza ko wama ivyamwa, arashonje ko wama ivyamwa vyiza byo kwihana, arabishonje arabinyotewe. Haleluya! Yesu aragomba ko twama ivyamwa. Nico gituma Yesu yavuze ngo ni nacyo yanadutoranirije mbere, ni nacyo yadutoranirije. Nivyo yasize abwiye abigishwa biwe, ababwira ngo ubu rero mwebwe sinkibitabashumba oya, ariko murabakunzi banje. Arongera arababwira ngo kandi burya si mwebwe mwantoranije mu bimenye, ariko ni jewe nabatoranije kugira ngo mugende murama ivyamwa bihoraho. Mwavyumvise? Kugira ngo mugende murama ivyamwa bipfa bibora, oya, mugende murama ivyamwa bihoraho. Burya icyatumye Yesu aduha urukundo rungana ukuraho, kuko urukundo nigo yaduhaye, kubera iyo atadukunda ntiyari kwemera kwitanga. Burya ikiza ubwa mbere n'urukundo, ikigira kabiri aritanga, atanga ubugingo bwiwe kugira ngo twebwe tubeho, tugire ubugingo budashira. Ariko ntituce tujya ngo tunywe gusa, ariko twama ivyamwa, kandi atari ivyamwa by'akanya gato, atari ivyamwa by'umunsi umwe, atari ivyamwa bihera, ariko ivyamwa bihoraho. Muzi igituma yavuze ngo ivyamwa bihoraho? Kubera na twebwe tuzohoraho. Abizeye Yesu, abagororotsi bazohoraho. Mu yandi majambo, iminsi yacu yose, ubuzima bwacu bwose, tudakuyemwo ni nkaho yokubaza ati mwemu yera wawe yagiye, canke Yesu wawe yapfuye. Dukwiye kwama dufise amahoro ibihe byose, kandi mumenye ngo nivyama bimeze neza. Nico gituma nyene yabibandikiye, aravuga ngo ibi vyamwa dutegereza kuvyama, hakaba itandukaniro ry'abafise mwemu yera n'abatamufise. None tubeho tutagira amahoro nk'abadafise mwemu yera? Oya, twe turafise mwemu yera. Twabuze umuntu turagira amahoro. Bagukuye mu kazi, gira amahoro, si iherezo ry'ubuzima. Ushobora kudandaza ugahomba, gira amahoro, ejo usubiriye bishobora kugenda neza. Kuko nubundi ubuze amahoro sico gica gituma bigaruka. Gira amahoro iminsi yose yo kubaho kwa, kibi cyamwa gihoraho muri wewe. Kandi rero kugira amahoro bitwongera iminsi yo kubaho. Kugira amahoro mu mutima, amahoro yo mu mutima bituma tubaho, biradutotahaza. Ugifise amahoro mu mutima nyukuri bituma ubaho neza. Icyamwa kigira kabiri yabasabye kwama
umunezero. Ni ukuvuga ngo muri uyu mwaka wo gutotahara tuzototahara ariko kandi twame umunezero. Umunezero ube muri twebwe iminsi yose. Pawulo niwe yavyandikiye aba bantu b'i Filipi, arababwira ngo munezerwe, ndabisubiyemwo bugira kabiri ni munezerwe. Kandi Pawulo aho yabibabwira yari mu munyororo, ata munezero yategerezwa kugira, aboshwe kandi azira ubusa, kandi yarenganijwe azira izina rya Kristo. Ni nkaho yari kugumana ishavu, ababaye, bandenganije, bagize uku. Nawe je ushobora kurenganywa, none niwaguma ushavuye sico gituma bakurenganura. Pawulo mu munyororo yarabandikiye ati nubwo pfunzwe ndanezerewe, namwe nimunezerwe, ndabisubiyemwo bugira kabiri nimunezerwe. Uyu mwaka wo gutotahara twama icamwa c'umunezero. Haleluya. Icamwa kigira gatatu, urukundo. Urukundo noneho ngo ni ingabire iruta izindi, ni ingabire iruta izindi, kandi nicyo cyagezwe gisha yabasigiye. Arababwira ngo ariko arabasezera mu minsi yo kubasezera intumwa, arababwira ngo nimukundane, kandi nimwakundana bose niho bazomenya ko muri abigishwa banje. Nitwama icyamwa cy'urukundo bazomenya yuko turi abigishwa ba Kristo, bazomenya yuko turi muri Kristo. Haleluya. Urukundo rugume muri twebwe, urukundo niturutakaze. Urukundo reka ndabitandukanye. Urashobora gukorana n'umuntu mugabo ntimuhuze. Nibisigura ko muca mwankana. Urashobora kudahuza n'uwo mukorana ukamubwira enda sha wewe urakora ibi nagiye ndabisoma kwa Pawulo byaranse ko bumvikana na Baranaba mu rugendo rw'ivuga butumwa. Aramubwira ati herera ahuko tuguma mu ntonganya mu bibazo, fatiye inzira ugenda uvuga ubutumwa bwiza, twese nivyo twahamagariwe, nanje fatiye inzira tuzohurira mu ijuru. Urashobora kudahuza n'umuntu mu kazi, mu bikogwa, mugabo nibisigura ko mwankana. Hariho abantu babona abantu baretse gukorana bagaca bibaza ngo barankana. Oya, kandi nawe niwabona uwo vyanse ko mukorana nihagira urwanko rumera muri wewe. Oya, haba namba, bandanye urugendo, nawe bandanye urugendo, musengeranire, muzohurire hehe? Mwijuru. Urukundo rero ni camwa ca mpwemu yera. Rero uyu mwaka wo gutotahara twame urukundo, aho tugeze twame urukundo. Haleluya. Urukundo nago uzosome muri mucete Pawulo yandikiye abikorinto 13, haravuga neza urukundo nago abarufise uko bamera. Barihangana, urukundo rugira neza, nirugira ishari, ntigwihayagiza, nta muntu afise urukundo yibona. Nta urukundo biriho vyinshi uze kubisoma. Icamwa kigira kane ni camwa c'ubugwaneza. Ubugwaneza ni camwa ca mpwemu yera. Ubugwaneza muri iki gihe cyo gutotahara, rekuze wama ivyo vyamwa. Icamwa cyo gutotahara bambe c'ubugwaneza bimenyekane. Pawulo yaciye ababwira ngo bari abantu b'i Filipi ngo reka ubugwaneza bwanyu, inyuma yuko mukwiye kunezerwa, mugire n'ubugwaneza, kandi ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Umuntu w'umugwaneza arabonekana, nta bugwaneza buba mwibanga. Oya, umuntu w'umugwaneza araboneka. Ubugwaneza bube muri twebwe, bumenywe n'abantu bose. Abo mukorana babona ubugwaneza bwawe, abo musengana babona ubugwaneza bwawe. Ubugwaneza bwacu bumenywe n'abantu bose. Muri uyu mwaka wo gutotahara tuba abagwaneza, kiba icamwa kiba muri wewe. Icamwa ca gatanu ni icamwa cyo kugira neza. Kugira neza, kugirira neza abandi, kugira neza bibe muri twebwe. Kandi ngo duhereye mwabo mu nzu kwa data
navyo Pawulo yarabibahanuye ngo mugirire abantu bose neza, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu kwa data. Duhereye mu nzu kwa data tubagirire neza, ariko ntiyabujije yuko n'abandi bo hanze y'inzu kwa data ubagirira neza. Ariko kugira neza umenye ko ari cyamwa camwemu yera, bisigura ngo ico gitegerezwa kuba muri twebwe muri uyu mwaka wo gutotahara, hamwe no gutotahara, hamwe no gutera imbere, hamwe no gukura ugashigwa hejuru. Ubugwa neza busigaye inyuma, kugira neza bisigaye inyuma, amahoro n'umunezero n'urukundo bisigaye inyuma, bizoba rubusa. Yesu azokuraba ahakwe kukuvuma. Imana idufashe cyane. Icamwa ca kangahe ca gatandatu ni ingeso nziza. Ingeso nziza, ingeso nziza, ingeso nziza. Tugira ingeso nziza aho hanze hemwe, kugira ngo habe itandukaniro y'abavuga ko bubaha Imana n'abatayubaha. Kuko wopfa umubona uwinumiye ntabivuge, ariko nimba tuvuga ko twubaha Imana, tugira ingeso nziza aho hanze, tugira ingeso nziza mu miryango, tugira ingeso nziza aho dukorera. Banyeshure mugira ingeso nziza ku ishuri, apana ko baguma batuma ko abavyeyi ngo mwatrishije, mwabanyeshure mutrisha. Izo ni ingeso mbi, izo ni ingeso mbi. N'ibindi byose usanga mukora kubera abavyeyi batababona. Mugira ingeso nziza aho mugeze hose, izo ngeso nziza zimenyekane, bimenyekane, niho n'abatubaha Imana bazovuga bati kubaha Imana kwiwe vrema nukukuri kubera afise ingeso nziza. Icamwa kigira indwi, kwirinda. Kwirinda, kwirinda. Nkunda kuvuga yuko urya utirinze ntawe uzokurinda. Novuga ngo mu Gifaransa ni maîtrise de soi, kwimetriza wewe nyene, ukigumya ku buryo naho amajwi yo kubwira ngo gigiturire, ukigumya ukirinda wewe nyene. Naho amajwi yo kubwira ngo genda kwirigara, wewe ukigumya ukirinda kuja muri za nama z'ababi, kuja kuryarigara banywa ibi na biriya, kuko kurijiramwo nawe ejo uzosanga wabinyoye. Kwirinda, tuba birinda. Turashaka no kwirinda mu byo tuvuga, twirinde mu byo dukora. Hari abantu bagenda bavuga n'ibitari ivyo, bakakuvugira n'ibintu yibwira biri mu mutima wawe kandi atari ivyo, atavyo urigera wiyumvira, atavyo urigera ushira ku mutima, akabikukumva yabibwiye umuntu ngo burya no, reka kuvuga ivyo utazi, reka kwibwira. Ni wirinde mu byo uvuga. Ni cyamwa camwemu yera. Nukuvuga uyu mwaka wo gutotahara uzojana no kwirinda. Ico 8, ubwizigirwa. Ubwizigirwa, tuba bizigirwa ni cyamwa camwemu yera. Nukuri tuze dutotahare tuba bizigirwa. Nuzuvuge ngo wateye imbere kandi uri kuratezwa imbere n'ivyo wivye n'ibiturire uri kurarya. Bumwizigirwa, tuba bizigirwa no gushika kuri gatoya kanyuma. Narababwiye kuri iki kintu cy'ubwizigirwa ukuntu ari ikintu gikomeye cyane. Imana nirindira ubwizigirwa kuri binini ya cyane, manza ushobore duto. Ubwizigirwa ku mazi yo mwirobine, kwa ya mazi atari genda yariha, ukagenda ukibrosa iminota ingahe robine yuguruye, kubera sigenda yariha, ukibrosa amazi ari karasese, urashobora kwibrosa wayugaye hanyuma ukugurura hageze. Ariko umuntu atari umwizigirwa aravyugurura akibrosa ibizi biriko birava. Tuba bizigirwa no ku mazi yo mwirobine, tuba bizigirwa kuri papier de toilette. Kubera atari genda yigura ukazingurururo, ukazinga nta ngorane shije. Papier de toilette ikakora mu minsi ibiri kubera uzinguruntu akazima atari genda yigura. Erega burya ugira ivyo naho nyene nta bwizigirwa burimo. Duhere ku tuntu duto, tuba bizigirwa ku tuntu duto.
duto niho tuzoba bizigirwa. Umugabo abe umwizigirwa ntahemukire umugore, umugore abe umwizigirwa ntahemukire umugabo, ubu umwizigirwa nturye ibiturire, ubu umwizigirwa ntutirishe n'aho ababyeyi batakubona. Bihera ku tuntu duto duto tuba bizigirwa. Ni umwaka wo gutotahara, kandi nagira ndakubwira, niwaba umwizigirwa uzototahara nta kabuza. Si cyo cyatotahaje Daniyeli hariya muri kiriya gihugu i Babuloni, yaratotahajwe no kuba umwizigirwa. Yarabaye umwizigirwa, arihigira imigabo yo kutiyandurisha ikintu na kimwe. Burya wo kwigira imigabo yo kwirinda wototahara. Amaze kwigira iyo migabo, nukuri mu kurya irengarenga byatumye asa neza, byatumye aba mwiza, gushigaho abagira ubwiza bari irengarenga gusumba bariko bararya inyama, kubera barazirya ariko harimo ubwizigirwa, banse guhemukira Imana. Imana ikija mu irengarenga, ishiramwo proteine, ishiramwo vitamine A, B, C, D, C zose zibaho irazishiramwo. Hanyuma abaziriye baratotahara neza, baratotahara barasa neza gusumba bariko bararya inyama, kubera iki? Yabaye umwizigirwa. Nitwe ababizigirwa tuzototahara nta kabuza. Kandi ubwizigirwa ni cyamwa. Niwavuga ngo uri umwizigirwa, niwavuga ngo watotahaye, tuzokubonera ku bwizigirwa. Ni cyamwa mpwemu yera. Tuba bizigirwa mu kazi aho dukorera, tuba bizigirwa gutonda ku masaha. Jewe vy'ukuri sindababesha, jewe kandi maze kubivuga kenshi, sinzi kandi bindimwo kuva kera. Jewe sindatahura ukuntu umuntu abantu batonda saa moya na nusu agatonda saa mbiri na nusu atonsa. Hariho nabonsa bagaca baproronja ngo chef ntazobimenya, bagaproronja. Tuba bizigirwa no ku masaha yo gutonda ku kazi. Si ivyo gusa, gutonda ni kimwe. Tuba bizigirwa no ku masaha yo kuva ku kazi, kuko hariho amasaha ategekanijwe muri code du travail abantu bakora kugira ngo bashobore guhabwa umushahara wabo. Bisigura ngo uriye amafaranga, wakoze amasaha make, uguma wisohokera, uguma usiba, nagwaye gripe ugwitwazo akagripe, urumva wavugira muzuru gusuga chuteleva, urumva nagwaye mon chef nagwaye. Kandi washobora gutonda ugakora, burya ugumye muhira ahubwo curemba. Rero tuba bizigirwa n'amasaha dukora ku munsi, kuko hariho abahembwa amafaranga batakoreye. Ubwo si ubwizigirwa. Uri umukristo, nimba wahora ucererwa ku kazi, nagira ndakubwire ngo ubisezerere muri uyu mwaka wo gutotahara, ubu mwizigirwa ushike ku kazi ku masaha. Naho shefu wawe yocererwa, ibyo shefu agize utegerezwa kubigira. Naho mwene so wundi mukorana yocererwa, none yacerewe nawe utegerezwa gucererwa. Oya, tuba bizigirwa n'amasaha y'akazi dusanzwe dukora, tuyubahirize. Ubwizigirwa ni cyamwa mpwemu yera. Reka mvuge ku kwihangana, nicyo mperejeko. Icyamwa cyo kwihangana nicyo cy'icenda. Icyamwa cyo kwihangana muri uyu mwaka wo gutotahara nituzokubone utihanganye kweri, bizotubabaza. Akantu gatoya ugaca uvuga yamuhe, akantu gatoya ukidodomba. Burya kwidodomba ni sinye yo kutihangana. Kwidodomba ni ikimenyetso c'ukutiha. Umuntu yihanganye aba yamaze kuvyakira ivyo bintu ivyo ari byo byo, aba yavyakiriye akavyakira nyene akavyakira. Ariko utihangana uja kwidodomba, none byaduze wame icyamwa cyo kwihangana. Utihanganye aratukana, utihanganye ariba. Erega umuntu byanse ko yihanganira ubukene araja kwiba, byanse ko yihanganira ubukene arajya ibiturire, byanse ko yihangana usanga yakoze ibidakogwa. Rero iki cyamwa cyo kwihangana kibe muri twebwe. Wihangane gushikaho umwami wacu azozira. Nimuze twihangane, iki cyamwa kibe muri twebwe mu rugendo turimwo. Iki cyamwa kigumwe muri twebwe, ibi vyamwa byose 9 bigume muri twebwe, niho bazomenya ko tuhagaze neza ku ngoma ya mpwemu yera, ko ingoma ya mpwemu yera yimye muri twebwe.
kandi ibi vyamwa bizoba bigaragaza yuko dutotahaye, kuko nta muntu atotahaye yoreka kwama ivyamwa. Haleluya, haleluya. Nariko ndavuga inkurikizi zo kutamwa ivyamwa. Icambere cyo muri uyu mugani, umuntu azosanga yumye, azovumwa yume. Hari wundi mugani rero Yesu yabaciriye muri Luka 13. Muri Luka 13 yarabaciriye umugani, aravuga ngo habaye umuntu yari afise umuzabibu. Muri Luka 13 aha ku murongo wa 6 ngo abacira umugani ngo habaye umuntu yari afise igiti cy'umusukoni cyatewe mu murima wiwe w'umuzabibu, akirondera ko ivyamwa arabibura. Umurongo w'7 abwira umukozi w'uwo murima w'imizabibu ati, raba ubu haheze imyaka 3 nza kurondera ivyamwa ku giti cy'umusukoni sindabibone. Nuwuce, ni kuki umara uburyohe bw'aha hantu kubusa? Nawe aramwishura ati, databuja, kireka umwaka nawo ndacorohereze ndagitabirire, hanyuma nicama isukoni bizoba ari vyiza. Ariko nawe nyene acaravuga ngo nikitama tuzogica, nta kundi, reka basi mwongera karyo n'uyu mwaka umwe, natama nta kundi. Yari umugani Yesu ari karaca, ariko umugani ungana kariho. Ibi byose yabivuga ashaka kuvuga Abisirayeli. Yesu yari karavuga Abisirayeli ico gihe. Ubu rero si ibya Abisirayeli, ni ibya twebwe turi hano uno munsi, ni twebwe turiko turabwirwa. Ngo yaje haheze imyaka 3, ngo hari haheze imyaka 3 aza kurondera insukoni. Iyo myaka 3 nibaza ko yari ku 6, kubera amateka y'umusukoni ngo wama haheze imyaka 3. Bisigura aha yavuze ngo haheze imyaka 3 nza. Nibaza yuko yatanguye kuza kurondera haheze ya myaka 3, kuko barazi bose ku musukoni wama inyuma y'imyaka 3. Umwaka wa 4 acaraza rero kurondera isukoni arabura. Uwa 5 araza arabura. Uwa 6 araza arabura. Acarabwira umukozi ati, iki giti kubera iki kimara uburyohe, bw'aha hantu, kigasare gusa, kigume kigasaye, kimara uburyohe bw'ahantu, gice ugikureho. Yemwe nshuti z'umusaraba, tutamye ivyamwa tuzosanga twakuweho. Erega sugupfa nyene, tuzopfa tugenda tubeho, mugabo twarapfuye. Imana idufashe cyane. Ararondera ivyamwa arabibura, aje aravuga ati, gice ugikureho. Kandi na wewe wogira igiti mu rugo canke mu murima kitama, uragica. Twarigeze kugira umurima munini w'ibitoke, bimwe bari batubwiye vya kijambere vyaje munini. Dutangura kubona ivya mbere vyaramye birama neza, dutangura kubona ibikurikirana biriko birama, ukazibona kimwe kirumye gitanguye kunyogomba, ibijya mitoto yose irumye. Wari umurima munini. Acaraza wa muntu ati, ibi bitoke bitumarira uburyohe kubera iki? Umurima munini ya wose barakatagura, bararandura, barakuraho. Kubera iki? Ntivyari ko birama, babikata atabishika, babikata ata kigongwe babigiriye. Uku niko bizomera. Yesu ntazoguma yihanganira ukutama kwacu indefinema. Oya, hanyuma tuzocibwa duteregwe mu muriro utazima. Kubera naha muri Yohana Yesu ariko aravuga, yavuze ngo ishami ryose ryo muri jewe ritamwa riracibwa rigateregwa hehe? Mu muriro. Rero aya niyo maherezo, izi nizo nkurikizi zo kutama zo gutotahara. Nitwama ivyamwa, tuvuze ngo numwaka wo gutotahara vyakire, ariko urondere kwama ivyamwa, dusiganirwe no kwama ivyamwa. Abandi baturyeko tuba umugisha ku bandi. Naravuze ngo umwaka wo gutotahara no kuvuga ko tugiye kuba umugisha ku bandi.
abandi baturyeko, ariko natwe dutotahaye twese uzondyako nanjye ndakuryeko, hanyuma bigende neza. Haleluya. Reka rero nsozere kuri aba bantu batama ivyamwa, naba Pawulo yavuze na Tito yavuze. Usomye muri Tito 1:16 yaravuze ngo bavuga ko bazi Imana ariko bayihakanisha ivyo bakora. Umuntu atotahaye ntiyama ivyamwa, ni cya giti Yesu yabona amababi, ni wabandi babona Yesu ashimwe, umuntu yiruka mu rusengero, yiruka muri repetition, yiruka ngo bavuze ngo hari igikorane, mugabo icyamwa kimwe atagira namba yasohoka aho hanze wamuvugisha akagutaritsa, ukibaza ubu numwe tuvanye mu rusengero akakurira ideni ntakwishure, ugasanga abakizwa nibo batishura amadeni kandi ntasabe n'imbabazi ngo mumbabarire byarananiye kwishura. Nka kujya muri banke badufata mu kanigo ugaca wandika ikete ati jewe vy'ukuri byarananiye kwishura mu nyongera iminsi, kugira ngo muri banke uzureke kwandika bakwereke. Ariko rero kubera urifitiye umuntu yinumiye uca wiraramira, ahubwo baza no kukwishuza ukabataritsa. Oya, nimuze dutigite mu nzu y'Imana, tugire umwete wo gukorera Imana bimwe Mose yasiga abwiye Abisirayeli ngo nimwagira umwete wo gukorera Imana, wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, tugire umwete natwe wo kuyumvira, wo kuyikorera, tuze mu kuririmba, tuze gukora urusengero, tuze. Ariko kandi ivyo byose tubikore muri twebwe hari urukundo, muri twebwe hari amahoro, hari umunezero, hari ubugwaneza, hari ingeso nziza, hariyo kugira neza, hariyo kwirinda, hariyo kwihangana, hariyo ubwizigigwa. Nitwaheza kuririmba batwamure ku bwizigigwa, nitwaheza gusenga batwamure ko kwihangana, nitwaheza gukubura mu rusengero batwamure ku munezero. Apana kubikora nkaho umengo bikorera umuntu, harababa mu rusengero nkaho umengo batinya umwongere. Jewe ni wantinya ntaco nzogufasha, kuko sije nzokujana mu ijuru. Wari ukwiye gutinya Imana, ukaza ukigirisha ukambesha, mugabo uzi kutari kuvuga ukuri. Ubure gutinya Imana isoma mu mutima, kandi ariyo iheza kwica umuntu ikamukororera no muri Gehinomu. Tureke gutinya abantu. Umuntu mwiza azototahara neza n'umuntu muri watinya Imana adatinya abantu. Ntidutinya abantu, dutinya Imana. Hariho abantu rero abatito yavuze ngo n'abantu bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bakabihakanisha ibikorwa bakora. Yesu ashimwe, Imana ni nziza igira neza, mugabe ibikorwa ukora uhejeje kubwira abo bantu ngo Yesu ashimwe, ububeshi, amajambo yo kurementanya n'ibindi bitandukanye. Aba ni babandi bamababi menshi baberekana inyuma kumengo barubaha Imana, kandi nawe nyene bakabivuga yuko bazi Imana, ngo ariko ibikorwa bakabihakanisha ibikorwa bakora, ukabibonera mu bikorwa bariko barakora. Pawulo yandikiye Timoteyo nawe mu cete kigira 2 igice cya 3:5 aravuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana, ngo ariko bahakana ubushobozi bwako, bagahakana ubushobozi bwako. Bafise ishusho abantu aya mashami aba Yesu yari karavuga gutotahara ubw'inyuma babona ibintu bitotahaye, ni vya bindi amajambo meza imbere y'abantu, kandi ayo majambo ataba meza andeworo y'ishengero canke andeworo ya bene data. Umuntu ari mu bandi akavuga ibindi agakora ibindi. Naba bafise ishusho, tugira ishusho yo kubaha Imana duhagaze hano, mugabo umuntu yava hano akagira iyindi shusho y'uwundi muntu, y'uwundi mugabo, agaca yambara ishusho ya Satani.
ibi biragahera, ntibikatube ko muri uyu mwaka wo gutotahara tuzototahare vya vrai inyuma, ariko n'indani dutotahaye dufise ivyamwa vyiza. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ndarangije mvuga ngo nitube igiti iki nk'iki giti cy'umusukoni cyarimwe amababi Yesu akakiburamwe ivyamwa, tuze dutotahare, kuko gutotahara ntiwama ivyamwa birafise inkurikizi nizi nariko ndababwira. Kuvuga ko wubaha Imana ntiwama ivyamwa bizogira inkurikizi ejo canke hirya y'ejo, mwiherezo bizomenyekana. Ushobora no gupfa, narigeze no kubivuga, ushobora no gupfa abantu bakaguhamba bazi ngo warangije neza, ariko hari umunsi bizoja habona, kuri wa munsi w'izuka rya twese. Bamwe bazukira kumaramara, abandi bazukirwa guhembwa, hari igihe bizogaragara. Rero reka dutotahare twongere twame ivyamwa. Mwifurije kuba mu mwaka mwiza wo gutotahara, hanyuma ukongera ukama ivyamwa. Nuko rero Imana yo mw'ijuru ibahezagire cyane, ibagirire neza, ibaha umugisha. Tuzoza turavyibukanya, kuko hari igihe usanga wa mubi ateje azanye ibina biriya vyotuma umuntu atama ivyamwa, ariko tuzoza turavyibukanya kugira ngo twame ivyamwa vyiza, twame ivyamwa vyiza bikwiranye no kwihana, kugira ngo tuzoshigwe hejuru. Niho tuzoshigwa hejuru, niho tuzotera imbere bikagaragarira amaso y'abantu bose. Niho tuzokura, tugakura nyene tugashigwa hejuru, tugakura no mu buryo bw'impwemu, tugakura bikamenyekana, abantu bakabona kuri kuratotahara muri uko gukura mu buryo bw'impwemu. Nitubibikuri ngo dutere dusubira inyuma, kumwe kwa babandi bavuga ko bazi Imana. Je ndayizi, ndazi Imana, nakijijwe muri 14-18 niho nakizwa, niho jewe narabatanze gukizwa. Kwirata ngo warakijijwe mu mirongo ngumaze 20-30 sica abantu bazoraba ivyamwa. Kumaze imyaka 30, kumaze imyaka 40 ingaho ukijijwe, reka babibonere mu vyamwa, bavuge bati uyu muntu yarakamiritse, ayama ivyamwa biryoshe. Aho bizoba ari vyiza cyane. Nuko reka dusenga Imana kugira ngo itugirire neza, tugirire neza muri uyu mwaka. Vy'ukuri nituzobe ingumba, imisukoni y'ingumba, nituzobe abatotahara atavyamwa turimwo. Imana idufashe gose, uyu mwaka uzutubere mwiza. Vy'ukuri dutera imbere mu buryo bwose, twagurirwa imbibe mu buryo bwose, kandi birashoboka kandi twaguriwe imbiwe n'abandi bazomererwa neza. Dusenga, ariko imbere yuko dusenga nari nifuje kubanza gutumira umuntu yoba hagati yacu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Numira umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza yoba ari hagati yacu, kugira ngo aze. Yesu yavuze ngo ni jewe muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami, ingo umate ku muzabibu w'ukuri. Mwe mwamaze kuza mwaturisha akanwa ko Yesu ari umwami, kandi burya intambuko mwateye yoyo mwavyizeye, niyo ntambuko mwateye muza hano, mwamaze kuvyizera. Yesu n'umwami akongera akaba umukiza. Hasigaye ko muvyaturisha akanwa, hanyuma muca muronka agakiza. Musubire mwaya majambo muvuge ngo Mwami Yesu, ndumvise ijambo ryawe, kandi ndizera ko ari wowe muzabibu w'ukuri, natwe tukaba amashami. Nanje uyu munsi ndafashe ingingo yo kuza kwimatanya nawe, kugira ngo nshobore kwama cyane. Mwami Yesu, iminsi nari imaze, hari ibyaha nagendeyemwo, ndasabye ikigongwe. Amaraso yawe nanyeze gose, hanyuma ndafashe ingingo yo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndiyemeje kugukurikira, kandi nzoguma muri wewe kugira ngo mbashe kwama cyane. Kandi ndasabye kuva iyi saha nyene unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Niwaza gutora abakwizeye, nanje nzobe ndimwo. Urakoze Mwami Yesu,
ndasabye mukoma amashi ku bw'aba bantu, tunabasengera kugira ngo ibyo bemeye bazoshobozwe kubibandanya. Data, mu izina rya Yesu, aba bantu bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, turabashize mu maboko yawe, ubagirire neza, ikiganza cyawe kibane nabo, ko bakwakiriye mpwemu yerabaye muri bo. Reka kuva aka kanya nyene bumva amahoro batari bwigere bumva muri bo, bagira umunezero batari bwigere bagira muri bo, urukundo rugwire muri bo. Mwami, kwa kwihangana, kwa kwirinda, bwa bugwaneza, za ngeso nziza, kwa kugira neza, bwa bwizigirwa byose bize bibe muri bo. Hanyuma ubagirire neza bashobozwe kubandanya urugendo bagenda barama ivyamwa, kandi ivyamwa bihoraho. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise, kandi uzobagirira neza bakabandanya urugendo bakazoshika amahoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen.